bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu cete ca mbere c'Abikorinto igice ca 5 umurongo w'indwi. Abikorinto ba mbere igice ca 5 umurongo w'indwi handitse ngo nuko nimukureho umwambiro wa kera kugira ngo mube irobe risha nkuko mutari mu mwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ari we Kristo. Bakundwa muriko muradukurikira muri iki gihe, nkundira ndakwenti umwagazi wacu wa Pasika yaratanzwe niwe Kristo. Ivyo turiko turacamo mw'isi hari amakuru menshi atebwa muri iki gihe kubw'ikiza c'ingwara hirya no hino. Abantu bafise ubwoba. Mugo ngomba ndakubwire ngo mukurikire impanuro z'abavuzi, mukurikire impanuro z'abarongozi mu bice muherereyemo, mugabo kandi mugumye kwizera. Paulo aributsa abantu yuko umwagazi watanzwe, umwagazi yatanzwe ryari? Hari ikiza gihonya, hariho umuranduzi igihe abise bari muri Egiputa. Caraje, uwo muranduzi yaraje, mugo ntiyashoboye kwinjira kuko hari umwagazi yari yatanzwe. Kandi uwo mwagazi yatangwa kubw'umuryango, ntiyatangwa kubw'umuntu umwe gusa, yatangwa kubw'umuryango. Kristo ntasubira gupfa, Kristo ntasubira gutangwa, yaratanzwe rimwe rizima. Twizere ukuzigama kuva kuri we. Ngo mwirinde umwambiro. Umwambiro ni ikintu kiva hanze bashira mw'irobe kikavyimvya. Hari ibintu abantu bariko barakira hirya no hino. Mwirinde ibihuha, mwirinde gukwirakwiza amakuru atariyo. Mukurikize amakuru ava mu bushikiranganji bw'intungamagara bufasha abantu hirya no hino. N'abandi bo muri OMS bazi ico bavuga, n'abaganga bazi ico bavuga. Mugendere kuri ivyo, mureke ibindi bihuha. Mugendere ku ijambo ry'Imana rirabazigama. Hariho benshi ariko arahanura abantu gusoma Zaburi ya 91. Iyi irafasha gose. N'ayandi majambo menshi, ukwizera kwanyu kuduge, ntimuhagarike imitima, ariko mwizere Imana, kuko umwagazi wacu wa Pasika yaratanzwe. Amaraso agupfuke, mwemu yarakuzigame, bikurengane kuko vyarenganya abakera. Usubire wike ko hari n'ibindi vyakurenganye, birakurengana kuko umwagazi wacu wa Pasika yatanzwe. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza. Muremesha abandi. Pasika nukurengana. Pasika sigaye cyo kwibuka kuzuka kwa Yesu. Ni ijambo rivuga ngo kurengana. Ndavuze ngo bikurengane, birengana umuryango wawe, birengana abawe, birengana abukunda, n'abafashwe bibarengane, abapfushije ababo Imana ibahoze. Muremeshwe kandi muremesha abandi, mufashanye, muhanura abandi, mukore ivyo muriko murasabwa gukora, gukaraba, kwirinda gukorera ku bandi no kumvira impanuro zose muhabwa. Imana ibahezagire, muragahezagirwa n'uwabakunze, n'uwabarinze, n'uwabazigamye, n'uwabakijije asubira kubakiza. Murakoze.